ya miti yo mu nshuti ya bose kumbira yobe oya urayitoye tuja kuyikora uramenya amabanga yose urayatwaye aja buca nabo bakora imiti yabo nawe urayikora cyangwa muje kuhinyanyura oya digobwe kwe ubundi rero ibi ni ivyo mwateye biturabitera turabifise mu mirima yacu twebwe dufise imirima myinshi nabonye aho twagiye gutera amadorari narabonye mwaranarimye n'amadorari cyamwe ntimworoshe ndakeze amadorari turayakeneye kugira ngo nyene ntidusubire kuza turakena ibitoro ngo dukene n'imiti urabona hatiko turagabanya amahera yagiye mu miti nani rya miti iza kugugwa hanze bibaza wivuje nka mu nshuti ya bose hari amadorari atuzanira nta madorari hanyuma rero ya madorari nayo agaca kugura ibindi bitakene ibindi canke indi miti twe tudakora rega hatu batiko turafasha kugira ngo nya madorari aboneke canke ayo mafaranga y'abanyamahanga urabona biranangwa no kugira iby'amahanga y'amanyamahanga kugira ngo agwire kugira ngo akore ibitaboneka ngaha aze kugura ibyo tutashobora kuronka kuko rero nk'uburyo ukivuza ukagura uwo muti w'ikirundi wonka mu nshuti ya bose nawe ufashije kugwiza ya madorari kugira ngo vya bitoro navyo biboneke none mbaye kuburiye ubunyoye umuti kandi we guteza gukoresha uwo mu mahanga we kugurwa mu madorari ya madorari rero kubera wowe utagiye kugura uwo muti bica bisaba yuko ya madorari acagura ibindi tudafise ngaha